uyu mutama mubona ntazopfa yibagiye mu buzima bwiwe NATACHA la bomba. Mu ntunge ngira ico ndabivuze ibintu NATACHA yari yakorewe no mutama ni ibintu vy'agatangaza koko eka binaryoheye ijisho ku rugero rudasanzwe. Ndiko ndaraba ino action hageze ahantu amosozi arandenga mu maso aho hageze ahantu NATACHA ariko aravuga amajambo akaze cyane amosozi atangura kumutembera mu maso n'ibigumbagumba bidasanzwe. Uyu mutama yitwa Mzee Mandevu yarabonetse imwe mu video ariko araririmba indirimbo ya NATACHA Mwende nawe ni mwisagaye yaramaze no kwiyambiza eka n'izindi aho yerekanye urukundo rudasanzwe ku ndirimbo tu za NATACHA. Kandi vyari ibintu bisanzwe kuko mutama yavuze ati jewe ndakunda sana abaririmbyi b'abarundi ndakunda abaririmbyi kazi ariko NATACHA ni the best kuri je. NATACHA kibona iyo interview canke si ico kiganiro vyaramwankiye arumva ko umutima wiwe utamukundiye. Urazi ico yakoze? Yahisemo gutera iteka uyu mutama Mandevu ku munsi weje aho yaciye amutumira kuri Club de la Tanganyika. Ico yakoze reka ndakibabwire. Reka kwanza ntarakibabwira neza ndababwira amateka ya Hotel Club de la Tanganyika. Hotel Club de la Tanganyika ni imwe mu mahoteli akomeye cyane hano iwacu mu Burundi. Ni imwe mu mahoteli azimvye cyane ngaha iwacu mu Burundi. Hotel Club de la Tanganyika uyinjiyemwo gusa kwinjiramo gusa checking zihaba zirenga kuri zitandatu ku bahazi barahazi. Hotel Club de la Tanganyika yakiriye cyangwa se yakira abanyacyubahiro cyangwa se abanyakubahwa batandukanye baje bava mu bihugu bitandukanye. Nimba muvyibuka Ban Ki-moon uwahoze ari umunyamabanga mukuru wa ONU, ndasubiyemwo uwahoze ari umunyamabanga mukuru wa ONU kwisi yose, Ban Ki-moon aje mu Burundi yaraye muri Hotel Club de la Tanganyika. Hotel Club de la Tanganyika yakira abanyacyubahiro batandukanye eka n'abakuru b'ibihugu bamwe iyo baje mu Burundi barara muri Hotel Club de la Tanganyika. Hotel Club de la Tanganyika ikugoma amanama komakomeye y'umutambukanyo umukuru w'igihugu, rimwe na rimwe umuryango wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu uragenda kuharuhukira. Murumva ko ahantu hadasanzwe kandi hatoroshe koko. NATACHA la bomba ici yakoze ku munsi weje ku rukundo uyu mutama yeretse NATACHA, urukundo ashobora kwerekana abandi. Ico NATACHA yakoze yaciye amufata aramutembereza muri Hotel Club de la Tanganyika yose. Yahereye aramwinjiza aramwereka aho badandariza impuzu muri Club de la Tanganyika, aramutwara muri piscine, aramwinjiza aho NATACHA ahora atambira. Wanashima nanje nkuko mubizi Isaac TV turakurikirana sana ibikorwa vya NATACHA, twarigeze no kuja munzu kwa NATACHA ariko ntiturigira dutegwa iteka yo kwinjira aho NATACHA agirira repetition, aho NATACHA akorera ibikorwa vyiwe vy'umuziki. Ariko mutama Mandevu yarahingijwe aratamba aratarikana NATACHA. Mutama nivyaherenga yaciye atwagwa muri piscine ntiyoze ariko amubwiye ati utaroga kwanza tugende ufungure. Aca mutwara kufungura. Imfungurwa bafunguye murazibona ngaho mu masanamu. Zari fungurwa ubona neza yuko ibiciro vyavyo nivyoroshe. Abahora baja gufungura muri Club de la Tanganyika barahazi. Ushaka kubimenya neza baza nyakubahwa ambassadeur w'irinyamitwe. Rimwe na rimwe nawe aracahajya kurya kayaga n'umuryango. Ariko si ivyo gusa. NATACHA baje gufungura acarazana envelope, acamuha surprise ya envelope y'amafaranga ngana ibihumbi amajana 5. Ndasubiyemwo ibihumbi amajana 5 vy'amarundi. Arahereza mutama Mandevu. Nibuke neza si kubera yuko yamukoreye NATACHA akazi gakomeye, si kubera yuko azi kuririmba, si kubera yuko Mzee Mandevu azi kutamba cyane, ni kubera gusa yerekanye urukundo akunda umuziki w'u Burundi. Baraheza gufungura NATACHA aramuhereje envelope y'ibihumbi amajana 5. Ntivyahereye aho, acazana iyindi kado tutabonye ikirimwo aramuhereza Mzee Mandevu. Mandevu yararyohewe cyane ariyumvira mbega urukundo NATACHA afise kubarungana gute. Amatwa nsumira inkuru mfise nuko Mzee Mandevu yavuye ngaho ahawe na access yo kurara muri Club de la Tanganyika umunsi umwe ijoro rimwe, ajye ivyo ashaka yoge aruhuke n'umufasha wiwe. Mzee Mandevu n'umutama w'abana 11 ariko batatu baritavye Imana, uwasigaranye abana 8.
n'umunani nk'uko muza kuvyumva muri iki kiganiro yakoranye na bagenzi biwacu ba Buja Today TV. Ini Isaac TV nukuri Natasha ico yakoze nashimye ko ndakibegereza nanje kubera yuko muzima ndevu ko biri kose yavuye ngaho akunze umuziki w'u Burundi, yavuye ngaho agiye no kubwira abana biwe ati bana muzoririmbe mu mere nka Natasha. Bisigura Natasha ariko arubaka mu rukundo rudasanzwe babatama twibaza ko badakunda umuziki w'abajene bagezweho. Cye nitwa Isaac Classic in Isaac TV. Mimbabazi zawe amavuta yawe ngukorere nanje icyo wamamagariye ngukorere nanje icyo wamamagariye. Nitwa Olivier Niyongabire ndi umuririmbyi wa gospel music. Nashaka kubasaba abakunzi ba Isaac TV mwese mugende kuri channel yanje mukore subscribe, j'aime na commentaire, munshigikiye muzoba mushigikirwa c'Imana. Ndabakunda cyane. God bless. Mutima wanje shemeza umwami kanwa kanje muririmbire maso yanje rabijambo. Mama Joyce kumenga wataye umutwe n'amayi. Reka cyareka Papa Gloria aho bona nataye umutwe mu mezi uku kwezi nari mfise urubanza rwa dote na mariage yakaga kuzine kanje. Aho rero mama na papa wiwe sibo bazoba bari mu gihugu ca Canada. Bashaka kubikurikirana ikibiriraho kuva bitangure mpaka bihere. Aha nabuze aho mbaza naho bandangiye hose bo binkorera nsanze bizimvye cyane. Je nabuze ico fata nico ndeka. Yo namakuru fisi bimeze gute neza na neza mu ntumbero yo gusezera umwaka neza no kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2022. Isaac TV yatuzaniye amaservice yose twari tunyotewe. Ufise dot mariage, gutwikurura, anniversaire n'izindi manza zitandukanye. Ushaka ko bica ikibiriraho cyangwa ico twokwitwa live kuri YouTube na Facebook. Ushaka bica kuri page za Isaac TV cyangwa page zawe, byose barabikora ku buhinga buhanitse kandi cyane ku biciro bitavuna. Na cyane ko turiko turaheraheza umwaka w'ibihumbi 2021 bica byoroha kurusha. Aho rero urambariye none nta adresse yaho hari nzoje kubarondera cyangwa ushobore kumpa nimero no batora. Ikitabuze n'amazi mu mpange neza na neza ubakeneye. Isaac TV itumbereye inyuma y'isoko yo mu Kinama ahantu kuri Kope kuhashitse ucubona inyubako igeretse kabiri niho ibiro byabo biri. Urashobora no kubarondera kuri 62 78 56 37 ugaca ubahamagara bakagutunganiriza. Asha urakoze reka nyaragase nje kubarondera narijya ko n'imisiri kiragenda. Isaac TV